Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyandwi murongo wa 24. Umutwe w'amajambo uvuga ngo kumva no gukora. Uwumva amajambo yanje wese akayashira mu ngiro asa n'umuntu umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura irasendanisha, igihuhuta kirahuhuta, bisubirira kuri nyanzu ntiyagwa. Kuko umushinge wayo wari wubatswe ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu isegenya, kandi isenyuka ryayo riba irikomeye. Isenyuka ry'iyo nzu riba irikomeye. Yesu ashimwe. Aha twabariwe ku muntu umunyabwenge yumva ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro. Ijambo ry'Imana ryumvise araryitwararika. Hari umwami umwe yari afise abana batatu. Abo bana batatu, umwe yitwa Iyumvire, uwundi akitwa Vuga, uwa gatatu yitwa Kora. Abo bana batatu rero uyu mutama w'umwami yarageze mu zabukuru. Hanyuma rero abona ageze kure, yagira arage abo bana biwe batatu. Arabahamagara ati umwe wese yubake inzu ibereye umwami. Uyo Yiyumviro arubaka, uyu nawe Vuga arubaka, uyu wa gatatu nawe Kora arubaka. Bamwe uyo bwiyumviro ashira ibyiyumviro byinshi uburyo azoyubaka. Uyo wundi Kora nawe agumaho abonana n'abantu. Uyu Kora Vuga yabonana n'abantu. Kora nawe yashishikaye gukora. Ashishikaye gukora rero umwami igihe kigeze agiye kugendura azanzu yababarira, asanga iyi nzu yakora niyo nzu iberanye n'umwami. Aca amuha ubwami akaba abumusubirizi wiwe. Ijambo ry'Imana ritubariye kuva no gukora. Misi yose twama twumva ijambo ry'Imana, ariko benshi bakarishira mu ngiro, bakarishira mu mutima, abandi nabo bakaryumva rikasani nitinziye mu matwi yabo. Imana igomba yuko twokumva ijambo ryayo tukarishira mu ngiro. Yuko uyo muhungu w'umwami yashize mu ngiro icyo yamubariye. Imana nayo cyangwa umwami Yesu bashaka yuko amajambo yose twigishwa tuyashire mu ngiro, tuyazigame mu mitima yacu, yuko niyo azotuma dushika mu bwami bw'ijuru. Haleluya! Niyo azotuma tubona Imana yacu, niyo azotuma duhembwa mu ijuru tuyashize mu ngiro. Twama tubarirwa ijambo ry'Imana iminsi yose, nta munsi urengana tutabariwe ijambo ry'Imana, ariko dukwiye kurishira mu ngiro. Dusome Luka 6, igitabo ca Luka igice cya 6
umurongo wa 46 kandi mumpamagarira iki ngo mwami mwami ntimukore ibyo mvuga. Uyu nawe ni Yesu Kristo yavuze ati abantu baramuhamagara ati mwami mwami shanke mfashe iki ngirira iki, ariko kugira ngo akore ibyo umwami ashaka ntabikore. Yesu avuga ati mumpamagarira iki, mwami mwami mfashe iki, mwami mwami nkorera iki, ariko mu mutima utabishitsa. Yesu ashimwe. Twese Imana duhezagire.